nagera mu Ngagara bati karibu mugabo kumva niko mvuga ikinyarwanda n'igiswahili cinshi bati uyu mtoto wabugiza huyu hanyuma bujya ncafuta umugambi wo kwisubira kwira mu bwiza hamwe twaba bari barahagurishije mugo nca nisubirira mu bwiza mbwa nti aha ni mitende kuko amazuru ntibayaraba amazuru ntibayaraba ngabo Kamenge Ngagara na hefu yaho ugiye nkawe ugiye mu Kamenge barakwakira nkawe uko ndakubona nk'ubu hanyuma mugabo je ngiye mu Kamenge ntibanyakira barakura bateha bacaraba barafise n'ukuntu ngo baharura imbavu ngo bakaraba ngo naka ngo imbavu zingana uku sinzi ko ari 36 canke 10 zinga ntumbaze bavuga ngo wewe uko mutusi we kandi aho rero benshi barahasize ubuzima bazira ko gusa uko bameze ko bahagaze ko bateye hanyuma rega hari n'umuntu yigera kumpenda umunsi umwe gwaje kungurira agafanta mu Kamenge banjamitse hasi kabiri hafi ya terminus baranjamitse hasi baraharura imbavu barakanda imbavu ngo kugira ngo barabe ngo bumve ko uri umututsi cyangwa umuhutu sinzi ukuntu babira aba bahinga baraho hari umusodo umwe yari yambonye hari aba jeune bitangwa nabasanze sheke canke aba jeune bita amagabura nyama babitugo ego nabara aba jeune bafashanya n'igisirikare aba jeune cyane barabwiye mu bwoko bw'abatutsi hari abari bambonye rero baravuga tujye muntu ntari umututsi ujya yabonye ibintu kandi yanditse utuntu ku rupapuro turavye ibintu yagumye yandika utuntu kandi yavuganye n'abantu ko narabaza abantu aba kambi impunzi bavuye kurima bamwe bakambira ngo twabibonye uko umumama umwe yitwa Maria Mboneye niwe yambwiye ati no kuri aba bantu bishwe n'abasirikare nyamuntu ndavyandika rero mejeje kuvyandika agapapuro ndakanyegeza mu ipataro gucyaye mugabo hari abantu bariko barambona nca ndaduga ntora gakinga twagena n'amakinga ntora gakinga kandi agakinga gashasha utudaraye oya daraye abasiri mwa daraye inza abasiri mu bubu ndakara gakinga bwava muri Tanzania bakita ngo ni Avon hanyuma ndakuriye nca munsi y'ikambi y'igisirikare ni munsi y'ikambi ko ahantu hari abateshuri zabo haba hari bariyeri ugiye rero wacu yica ku ruhande kugira ngo ntugire umwe acarampamagara umusirikare ampamagara ati ngo hano yahereye hamwe nabitse ka gapapuro urumva yari yarasa makuru acara gatora arasoma ngo ngo turonse umukuru w'abagwanyi bavuga basaye ngo turonse umukuru w'abasaye gusome bibiri yego bamaye ka bibiri y'agatonya ndabona gafise muhiri sinagataye hanyuma turaho nyene aguhaye bibiri ya wiyumviriye iki navuze nagize nti niyumvira ibintu bibi navuga nti bo hari agomba maze nirege hanyuma ejo nibazana mwijoro ko bakunda kubica mwijoro abantu baba bafunzwe ati ejo kumbure nzoba nashikiriwe hanyuma mugabo nkabona baje mu kungaburira nkabona barahinduye bazaniye ibitoki nkabona n'indagara zagiyemwo shani babantu kumbure bizaza bigenda neza ubundi munsi rero wa mu koronera garako ntimunamurekura wa mu sinabwiye ngo muce murekura ubwo nyene uno munsi dufise umutumire wacu aratwibwira tugira tuyage kubijanye no kumenyesha makuru nawe numumenyesha makuru hari abantu benshi baba bafise ikimviro canke bamba bafise byinshi biyumvira kubijanye n'ibinyamakuru ariko uno munsi arakajyo keza kugira ngo baronke inyishu canke intererano bashobora gutanga bivanye nuko banegura ingene makuru atanga uno munsi hanyuma duheze tuze gusozera twese twumva ko tumerewe neza none rero ndabahaye ikaze karibu ni inkuru nziza Apollinaire mutumire wacu naje nitwa Jean Bosco Ndayiragije ndumenyesha makuru nkawe kandi abimaze mu manyu tarimo tuko natangwe kumenyesha makuru mu kwezi kwa gatandatu mu 1996 nari nagize amahirwe yo guheza amashure ya kaminuza naco turaza kwahashika oti urumumenyesha makuru nkanje Jean Bosco mbe hariko Jean Bosco Ndayiragije narabatijwe ni Yohani Bosco Ndayiragije okay ego Bosco wewe abantu barakubona hari akazina bakunda gutazira urakaze nawe bakunda kuntazira ngo mzee wa Rupara n'ubu nokora inkofero abona ko Rupara ntirubuze rero cyane cyane mzee wa Rupara nuze gutangara cyane n'abandi ngo batangare mzee wa Rupara mbiga wowe uvuka hehe wavutse ryari navutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu 1968 mvukira ku mutumba wa Kibogoye muri zone Bugarama muri commune n'intara ya Muramvya
umvise abantu benshi ndazi neza ko uyu mugabo bashobora kuba bari bibaza ko avuka nk'ingozi nka canke gatara mu Kayanza habaye kure bakibaza kuri nk'imparamiru hajya ari inzahabu ndahavutse na wampiriwe ego hari ikindi kibazo je mbonye cyava kitugora uriko uravuga umengo uriko uravuga amakuru ndumenyesha amakuru ngende bukebuke tigo turayana naramugaye imyaka 20 uri muri ico kintu biragoye guhindura ingendo mbaga reka mpindura ingendo bunyene hindura ingendo tuyage ko turayagira abantu bakiri kutwumviriza kandi bagende babifata neza ivyo tuvuga urumva ko vyo bari vyiza uti rero wavukiye i Bugarama mu ntara ya Muramvya ne ku mutumba wa Kibogoye muri zone Bugarama muri commune n'intara ya Muramvya naha nyene kwibarabara ry'ikaburimbi abakunda kuja i Bujumbura naha urenganya aho bita kwa Ngendanzi ugeze hamwe hateze bita mu Carabu hajya emwe sindi kure cyane yibarabara wewe urumva wakuze ubona ikaburimbi ndi umusiri muri rimwe iyo bibaye ngombwa yego yabikenewe yego wewe urumva ko umusiri mu wabonye ikaburimbi kera Bosco warize amashuri wize hehe muri iyo myaka nyene ni kaburimbi yari yamaze kuza tugere tangura ikivirero kirekire natanguye amashuri y'intango hari Muramvya aba hafi ya paroisse abantu bahazi hanyuma muri iyo myaka niho hatangura ibintu by'abarundi baza baracana canamwo papa caramanuka ni Bujumbura mfise imyaka 4 ari muri 72 wavuze ngombe wavutse ryari muri 68 hanyuma aramanuka ni Bujumbura papa ndaniga abitwa mu bwiza rimwe ne gaswahili nibaza ukarondera umunsi umwe zombwira ndakwiganire aho ndahabaye kugushika muri za 76 nca nsanga papa mu gihugu cy'u Rwanda iyo yarari ndashikayo ndiga amashuri y'intango nayisumbuye hanyuma byo i Bujumbura wahereye Muramvya nahereye Muramvya uhiga imyaka ingahe nahereye Muramvya nahiga imyaka nk'ibiri gusa nayo ntiyakwiye kuko naciye manuka i Bujumbura kuraba Tanganyika ndahiga gatoya imyaka 5 hanyuma amashuri y'intango baraheze nca rero nkurikira umutami yorari yari karangura akazi i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda karakazi gasanzwe cyane yari yahunze ariko yari afise nakazi ko yaradandaza yari afise nakanoti gasumba konfise ubunye so yaragusumvye amafaranga ego uno munsi aho tugeze none umuntu yandeze nkabangana uko ngana ngaca no muri ayo mashuri wumvise oya twese baratureze kandi mugabo je urumva yarayafise ko narayabona nakuze nayakuriyemwo amahera ntibibaza ngo aka gapira ngo nakaguze oya nayakuriyemwo ego urakoze amashuri yize mu Rwanda niyo wayarangirije oya sinayarangirije ngaho hanyuma mu gihugu cy'u Rwanda byahavuye bimera nk'ibidaryoshe cyane kuko abavyeyi banje baguma bambwira ngo ninje kwiga amashuri y'igipatiri bariko barakuraba wagenda nagera nunamye nifashe neza nka bamwe mu bari ngaha nakora dukurikirana hanyuma ndahava ndemera ko dufise abagenzi b'abapatiri n'abafurera benshi batugendera mu mihana ku muhana bakaza bakatubwira yuko uyu mwana turavye ubwenge afise yoja kwiga igipatiri canke akaba uwundi muntu atari nka wewe hanyuma ndagenda rero kuvyiga nje kwiga muri Kongo mugabo nagiye kwiga mu gihugu ca Kongo i Lubumbashi je mvuga nti je ngiye kwiga amashuri y'igipatiri ndagenda ndacumbagira aho umuntu kugira ashobore kuja mu mashure uvuga ngo nayi gipadiri ni nkuko twokwita seminari no seminari nkuru kandi rero nkuru apana imureke oya inkuru nyene za Iburasira Ibujumbura n'ahandi ariko rero byaca kure cyane babanza kuraba ko uri umukirisu kuvuka mu muryango w'abakirisu wari umuryango w'abakirisu kuko papa yari yarabatijwe na mama yari yarabatijwe mugabo mu baporoti mama era mu protestant umudivantiste ko ndibuka twigisha turirimbo twiza tw'igiporoti nitwe nakuzenzi hanyuma rero bagiye kumbaza bati none uzoja mu seminari ngo ntego biranka ubwenge amanota ndafise basaba 75 kwijana nenda yafise ariko baca basanga mama n'umuporoti bati rero genda usabe ikete patiri mukuru w'iparuwasi yawe urabona kuva i Kigali uja kurondera ikarate y'abatisi imuranga kandi wagiye uhunze apana subuja gutembera usanzwe bari bakwirukanye mu majambo make hanyuma ndaheza nibuka ko mpeza amashuri yisumbuye ayi ntango yo baduha akantu bitanga ni certificat ako oye nta munsi mukuru waba hanyuma amashuri yisumbuye ndagira muri Ecole Zaïroise de Kigali groupe scolaire Conseil Zaïroise de Kigali aha nibuka ko emwe
niho nabaye wa mbere rimwe mu buzima mw'ishuri ntiwasubiriye sinasubiri yabaye iryo rimwe hari muri no mu bukiri mu byitanga ni 7e mugabo aho onye bahita ngo ni mu mwaka wa mbere secondaire hanyuma hari umukobwa yitwa Diane nibaza ko ari Imana irakiza Diane rero yari mugufi naje nkaba muremure tukakunda kugendana mugabo tukagendana tubera nk'abacungana kuko yarakunda nakoze jewe nanizi ibintu by'indimi ibiharuro nkabibona umengo nkabona umengo ni ibintu bisayangana ukuntu hanyuma nawe akabaza ibiharuro na shimi na kera twiga ibintu byinshi bifatanye niho rero Diane umunsi umwe arambwira ngo sha Yohani banyita Yohani ibi bya Bosco nimwe bw'abasirimu mubizi ngo sha Yohani ngo je nzobo wa mbere nabwo ubu wa mbere je ninga ntibikunda hanyuma hari umuprofesseur twigisha igifaransa yitwa Siauswa Hangi mugabira ikintu kado atazopfa yibagiye mu buzima ni byakwe nabwo iyo kado ndaca ntiyumvira mengo n'amafaranga burya abana bose bakora kuna amafaranga nivira n'amafaranga canke n'impuzu hari birato byitwa Senfa nibyo rero yarabigeze yuko akantu kanditse ko nka Nike mbwa byitwa Senfa nkabane emwe azotugabira ibirato hanyuma remwe turakora n'ikindi nka amanota 83 n'igice kimwe kwijana ncambu wa mbere muri iryo shuri iyo 7e mbwa muri premier trimestre mu byumve neza mu gice ca mbere ncambu wa mbere ncando nkayo manota hanyuma wa mwigisha caraza ati ngira wabaye wa mbere ngira ndamugabira acaraza ampa urupapuro n'ikaramu ti ndaguhaye urupapuro n'ikaramu uze wandike umenye uronka amahera wanditse ibintu byose mugabo sarakano ntababwiye kandi karyoshe papa yari ifitiye amashuri gushika mu mwaka mengo wa 4 cyangwa wa 5 ko itsinda vyibuka neza ivyiwe bariko barasangira agacupa nane abavyeyi baguma bavuga igifaransa abize kandi afise amashuri ayifite amashuri aharuye ariko kiyiko niko twoyita mugabo yarakomeye kuko onye bayafise nyebaza ko batogora nk'ivyo yakoze ururimi ntago woshora hanyuma rero umunsi umwe baramutuka mu gifaransa sinzi ko bamututse sinzi ko bamubwije ukuri canke bavuze bya binofunofu abamenyesha makuru akunda kuvuga acambwira ngo shango wagahunguwe gutiza igifaransa ngo nzokwereka kugira uzozura kimuvugira inzoze ndakimuvugira canke naje mbwira abandi ndabiyemezeko hanyuma rero bibandanye uko mbaye wa mbere uwo mu professeur angabira urupapuro rumwe rwo mwikaye rero ngo urupapuro batabura hagati mwikaye rumwe n'ikaramu acari narujya kw'ikizungu oya ibizizera oya nimzibwe ziri ku buntu bya bimwe ndaguhaye kado ati ndaguhaye kado ti kandi wewe ndazi bizokunda mugabo urumva uri umwana ndababara mbwa uyu muntu umwanya nataye mu wa mbere Diane nawe aca wa kabiri wa mukobwa twahiganwa namusumbije ibice Diane rero arashavura nyagihe acambwira ngo ndakurahiye ntuzofusubiye kuba wa mbere n'imbwa muri ishuri igice cya kabiri ncambu wa kabiri ega Diane yaciye abo wa mbere kandi ho yansumbije nk'amanota 2 kwijana urumva ko yaramaze kunsiga namwe namusumbije igice cya gatatu mengo nabaye wa 4 kurazi ko baca bateranya byose niho meheruka kuba wa mbere rero batera ukinyu muga ndaza kubabwira hari nabaye wa mbere ngeze mu kazi aho rero ndabandanya mugabo aho nibuka nabaye wa mbere naho naronse amanota ngasumbya n'uwo mukobwa twahiganwa ahubwo muzo mundondere ndaguhaga telefone zo mundondere yo mukobwa zo nibaza ko ubu no mama kandi ufise nimero yumve oya naza kuyiguha ko abamenyesha makuru murabanguka gusumba uyu mu mwanya nce nibaza ko ntari umunyamakuru nkawe sawa yego hanyuma rero ndagera nigaho muri Kongo ndabananya niga ibindi vyigwa nizi gifaransa hanyuma ndagiheza muri 1996 murumva ko nari muri Kongo kuva muri 1991 murumva ko bitoroshe ntivyoroshe hanyuma muri 1996 mu kwezi kwa gatandatu yemwe niho nashika mu gihugu c'u Burundi mu Burundi yo cyane amashure ho yego nanayehejeje hanyuma ndafashijwe cyane cyane abapatiri ko burya abapatiri n'abandi bantu bakunda kuraba abantu baravuga ati uyu muntu kumbure hari kizovamwo hanyuma rero niho nshitse mu Burundi naratangaye nshitse mu Burundi nari navuye mu Burundi ndi umwana nzise imyaka hafi 7-8-10 ngarutse nsanga abarundi aho ntabwo kwanje narinzi ubwoko bwanje ntabwo narinzi nshitse mu Burundi nsanga mwese murazi ubwoko nsanga abona hasanze bose barazi ubwoko nsanga barazi mu Kamenge ko hajaba mu Kimungagara hajaba hari havuka birancanga nagera hafi yo mu Kamenge ntaraba hakujya nkabona abantu
amazuru ameze ukuraho abana hajya si wanje nagera mu Ngagara bati karibu mugabo akumva ni kuvuga ikinyarwanda n'igiswahili cinshi bati uyu mtoto wabugiza huyu hanyuma bujya ncafuta umugambi wo kwisubira kwira mu bwiza hamwe twaba bari barahagurishije mugo nca nisubirira mu bwiza mbwa nti aha ni mitende kuko amazuru ntibayaraba amazuru ntibayaraba ngabo Kamenge Ngagara na hefu yaho ugiye nkawe ugiye mu Kamenge barakwakira nkawe uko ndakubona nk'ubu hanyuma mugabo je ngiye mu Kamenge ntibanyakira barakura bateha bacaraba barafise n'ukuntu ngo baharura imbavu ngo bakaraba ngo naka ngo imbavu zingana uku sinzi ko ari 36 canke 10 zinga ntumbaze bavuga ngo wewe uko mutusi we kandi aho rero benshi barahasize ubuzima bazira ko gusa uko bameze ko bahagaze ko bateye hanyuma rega hari n'umuntu yigera kumpenda umunsi umwe gwaje kungurira agafanta mu Kamenge banjyamitse hasi kabiri hafi ya terminus baranjyamitse hasi baraharura imbavu barakanda imbavu ngo kugira ngo barabe ngo bumve ko uri umututsi cyangwa umuhutu sinzi ukuntu babira aba bahinga baraho hanyuma nahakuwe n'abantu bavuze ati uwo mwana mu mureke ntimwe bakari kavuga iswahili uwo so ngaha mu Kamenge si no mu Ngagara uwo nuwo handi so ngaha mu Kamenge uyu ni muswahili uyu ni muswahili tu yego hanyuma rero ndakiruko ico gerero nshitsi Bujumbura nca niyumvira nti ariko nizi igifaransa ndagikoresha he umuntu adafise akazi nyagihe wese yirukira kwigisha nterekaje kwigisha hehe ibujumbura ndaca ku bantu b'abagenzi inshuti bati bamwe bakavuga ati nta tugusabira akazi abo nsavye ngasanga haraha amakaritsiye batajamo none ikibazo je mfise ko bivuze kwa mugwisha ikibazo hano kiri uzanye diplome kandi abarimu bari bagikenye yego wabuza akazi gute akazi mu kukabura sinakabuze ngo nuko ngiye kugasaba bakakanyima hari n'abashikiranganje bashaka bagira bati abantu bizi bitura bakeneye ariko rero abansabira akazi hari ubwoba bwinshi mu Barundi abansabira akazi bakavuga ati uyu muntu tuzomurika mu Ngagara niba tarako atavuka mu Ngagara naho uyu muntu tuzomushira mu Kamenge niba hari urimba bagasanga ntizikwiye naho bigaca bigorana bacanga ati imbireza rero hariho data wacu aracariho yitwa Terence Nahimana n'ubu niko yitwa ko ntarahindura akazina hanyuma yarafise yaratanguje radio nshasha yitwa radio Umwizero ndagenda ndamuraba muhira ndambwira ngo kandi kushaka wewe ngo arize ntego narize ngo ni visa muze muraje kugatumba ngo ngo bababone ngo muyage nabandi ngo babone ko muri incabwenge zo kugatumba ndibuka uwo munsi hari kuwa kane ndi kugatumba ku Kibogoye iyo radio Umwizero baza kugira ikiganiro umisi yose ya kane haba ikiganiro cekeye umutekano bakabaza abantu ati none mwebwe ku mutumbi wanyu abaroberi mubomva mu kibira ko twaba tuvuka ni hafi cyane y'ikibira ati mubibona gute umutekano yafashe gute murateramira amahoro twabyita ngo ni rondo ati none mwe muraterama bose baravuga hanyuma barabura ubuvuga igifaransa cyane nibereye mu gitanda ko ahantu utamenyereye hashushe uvuye hashushe kaje hakanye ntasacena nibereye mu gitanda hamwe umuntu acavuga ati ngo turazi umuntu yize igifaransa ari ngaha umva abandi bacu bose bari barize bibereye za Bujumbura abandi bari mu Bukeye kuri centre ko kuvuye wacu kuja mu Bukeye cyagiye twimandagaza n'amakinga kandi hari hafi ngo turazi umuntu yize igifaransa ari ngaha nando sakanya ko kivuga barokicibo ego witwa Antoine Kaburahe yari redacteur en chef muri iyo radio niwe yambaza ibibazo rero hanyuma cabwira Terence ati twabonye umuntu hari ishuri igifaransa neza abantu barundi barege baraciye ubwenge camera nk'umengo ntuko atanzi yigira uweje niko yaranzi ari data wacu ncaninjira mu byo kumenyesha makuru kure nawe wiyumvira ko yari yabigiriye iki kugira ngira ngo aho yambwira ngo nje kugatumba ngira ngo mambwira bazi ugenda umenye ikirundi uyage n'abantu umenye ukuntu barundi babayeho uko iyo myaka yose uri hanze si ikintu coroshe burya iwabo w'umuntu ntuyibagira ariko hariho ibintu usanga bageze ko imico nk'ubu ntaherutse iyo maze nk'amezi 2 ntajayo ndazi ko hari ikintu cahindutse uko barima nk'ubu kera nta barabara ryamanuka iwacu aho navuka ibita ibuvumo ku Karambi nta barabara ryari hari mugabo rirahari nk'ubu ririho nk'umuntu rero ataherutse amaze nk'imyaka 5 atahashika uwo rero ntibyoroshe hanyuma rero ncaninjira mu bwo kumenyesha makuru konye ngeze muri radio Umwizero umuntu yanyakira ubwa mbere yitwa Olivier Yulu no sumurundi n'umurundi yari umurundi babana bakuriye kiriri bamwe beza bazi n'igifaransa n'igiswahili gikenya nyagihe wakuriye kiriri ukavuga igiswahili baca bavuga ngo wa mwana wataye indero nta ndero ugira wigize umuswahili Olivier niwe yanyakiriye muri kiganiro bita ngo weekend show hanyuma ndagenda ntagerageza
urumva uvuye muri Kongo ukabuba mu bwiza indirimbo z'igikongomani nizo ukunda cyane gusumba izindi n'ubu unye iyo ndiko ndakora akazi ka minsi yose ntashize indirimbo y'igikongomani umengo sinatonze hanyuma izo ndirimbo turazanimako barava abantu bikamu ntara Gitega gukorera nk'umumenyesha makuru atohoza makuru wiyo ntuze w'ico kinyamakuru hari inkuru yambabaje ndakunda kuyivuga ko niyo nahereye ko mu gukora makuru ni inkuru y'abapatiri bari batezwe umutego n'abantu bagwana nyagihe bitwa ngo n'abaroberi hanyuma hapfa umubikira yari umuzungukazi w'umutaliyano kazi hanyuma bavuga ngo le jeune journaliste ngo genda ukuvura iyo nkuru bakurungikayo we baca bandungikayo haheruka kwisha umusenyeri yitwa Ruhuna ndavuga nti aha abambere barabahushije jewe rero ntibampusha genda mfise ubwoba iyo nkuru ndayikora mugabo urabona amaraso yagiye birateye ubwoba ugitangura akazi biratera ubwoba mugabo abandi bakandemesha mbwa ati rega nibisanzwe twese turabibona ati burya turabona abasoda bakomeretse turabona habitwa abarobere bakomerekeye ko ari mu ntambara ikomeye hanyuma nca ndamenyera ahubwo numvise ari intambara yabereye nkuvumengo nojayo kugira ngo nkori inkuru zinyaruka kugira urabahara amaraso oya amaraso nashaka ahubwo byari biryoshe kuvuga inkuru abandi batavuze kandi ubu biraryoshe ibyaryoshe kuvuga inkuru abandi batavuze inkuru uvuga uti byagenze ku rubuga rw'intambara byagenze ko hapfuye hagize hari n'igihe hari umushikiranganje kutubwira kandi baracariho yera kuvuga ngo amaradiyo y'Uburundi bavuga amatangazo yo kubika kuri twavuga hapfuye hakomeretsa bivyi bateye aha byagenze uko aho rero Gitega ako kazi ntikamereye neza ndamaze imyaka 3 muri 1999 hafi 2000 nca nkora inkuru nayikoze muri commune Gishubi ahantu bitwa mu Ntita aho naranakubiswe kandi narapfunzwe iyo nkuru hariho abantu abenegihugu abanyagihugu niko babita nyagihe baba ijana sinaharuye ngo mvuge ngo nabana bari babiciye ahantu munsi ya paruwase Ntita bata mu mikaratusi babishe hafi nk'ijana hafi nk'ijana benshi burya intambara twaye abitwa abaroberi bagwana barahaciye hanyuma abaroberi bari bashigikiwe cyane cyane nabo mu bwoko bw'abahutu ababa muri ako karere benshi barabahutu rero abasoda ba leta bahaciye bagaca bati mwabahutu mwe mwafashe bene wanyu kugira barengane kandi ntimwatubwiye kenshi rero haraba batwagwa n'agashavo gaca bica abo bahutu twasanze rero imirambikango umupatiri yitwa Rwasa Damien niwe nagiye kuraba acambye ati naho uri umunyamakuru ntugende udakoze inkuru iraho ati hajya hepfo burya hari imirambikango itonze umurongo nca ndajayo imvura ariko iragwa hari nka saa 9 nshitseho rero ndabikora byose twandika ku dupapuro duto kugira ngo ntibahava gufatana igikaye kinini hanyuma agapapuro ndakandikako ndabona ndaharura nti abantu baba bijana turabona ibiziga bamwe barashwe abandi bakubiswe utuntu mengo n'udufuni mu mutwe kuno bimeze uko hanyuma ndavayo mvuyeyo hari umusoda umwe yari yambonye hari abajene bitangwa nabasanze sheke canke abajene bita amagabura nyama babitugo ego nabara abajene bafashanya n'igisirikare abajene cyane cyane barabwiye mu bwoko bw'abatutsi hari abari bambonye rero baravuga tujya muntu ntari umututsi ujya yabonye ibintu kandi yanditse utuntu ku rupapuro turavye ibintu yagumye yandika utuntu kandi yavuganye n'abantu ko narabaza abantu aba mu kambi y'impunzi bavuye kurima bamwe bakambwira ngo twabibonye uko umumama umwe yitwa Maria Mboneye niwe yambwiye ati no kuri aba bantu bishwe n'abasirikare nyamuntu ndavyandika rero mejeje kuvyandika agapapuro ndakanyegeza mu ipataro gucyaye mugabo hari abantu bariko barambona nca ndaduga ntora gakinga twagenda n'amakinga ntora gakinga kandi agakinga gashasha utudaraye oya daraye abasiri mwa daraye inza abasiri mu buho ndakara gakinga bwava muri Tanzania bakita ngo ni Avon hanyuma ndakuriye nca munsi y'ikambi y'igisirikare ni munsi y'ikambi ko ahantu hari abateshuri zabo haba hari bariyeri ugiye rero wacu yica ku ruhande kugira ngo ntugire umwe acara ampamagara umusirikare ampamagara ati ngo hano yahereye hamwe nabitse ka gapapuro urumva yari yarasa makuru acara gatora arasoma ngo ngo turonse umukuru w'abagwanyi bavuga basaye ngo turonse umukuru w'abasaye ngo ryamasha imvura ikiragwa igiti kiraho yene ngira narabatijwe ndakubitwa bikwiye bacama ngo wambwawe ngo ntiwibona ngo wimenye ngo abo bantu uri kurafasha ngo urazi ko bazodusiga habi gushikaho ibyo byo kuvuye abatutsi n'abahutu ntibyari kirenga muri jewe banterera mu gasho nsanga y'abantu babiri b'abaroberi
bagabo nsanga bagwaye amacinya mabi gose. Hanyuma umusoda aje kungaburira ku mugoroba batugaburira amabuye arimo umuceri ko sinavuga ngo umuceri urimo amabuye yari amabuye arimo umuceri kuko amabuye yari meshi uko wahekenye amabuye. Hanyuma rero mugabo aba déplacer baciye ngaho ko umva ikambi yabiri hafi y'ahantu abasoda baba hafi y'aba déplacer kugira abana bacungera umutekano. Bakanda mama bari kure bati ya mwana gabasha bakabakinyo nasa neza gose gusumba ubu. Hanyuma bacabazana bakaza barateka ibifungurwa bagahereza kanuka kana gatonya gaca kanzanira ngaca mfungura neza aba déplace gaca musangira nabo barobere oya abarobere narabatinya ko navuga nti ahubwo nzorara ngaha rimwe banigire ngaha kuko baguma bavuga ibintu by'abaroberi ngo tuzotsinda ngo ababasi turi bari mugasho kwe. Hanyuma umunsi umwe hacaza bamwe bagendura ubushuko bumeze hacaza umukoloneli izina ryo sindagyibuka mugabo niyo abakiriho nzomurondera namugura agacupa acaraza ngo uyu muntu imubona ko yize ngo nk'ubu ngo hoza ngo Amnesty International ngo bakabaza igituma mupfunze uyu muntu ngaha ngo nibiki. Uwo muri Lieutenant wa Kigana Dieudonné yaravuye mu gisirikare aca ntwara muri pesi hamwe abasoda baba aca igitabo ngo batwiye kuzi gusoma no kwandika kandi mvyo wanditse ngo urabona ko bitonze neza ngo zurasoma Bibiliya ngo hanyuma ngo ufungure ngo urubanza rwazuruca ngo mundwi itangura gusoma Bibiliya. Yego bampaye ka Bibiliya gatonya nabo ndagafise muhiri sinagataye. Hanyuma ngo turaho nyene aguhaye Bibiliya wiyumviriye iki navuze kiganda ko nagize nti niyumvira ibintu bibi navuga nti hari agomba maze nirege. Hanyuma ejo nibazana mwijoro ko bakunda kubica mwijoro abantu baba bafunzwe ati ejo kumbure nzoba nashikiriwe. Hanyuma mugabo nkabona baje mu kungaburira nkabona barahinduye bazaniye ibitoki nkabona n'indagara zagiyemwo shani babantu kumbure bizaba bigenda neza. Ubundi munsi rero wa mukoloneli agarako ntimuramureke wa mungu sinabwiye ngo muca mumureke ubwo nyene ngo wesha ngumiriza rero ngo murambwa mwikambi hari umuntu no muzi ntego ndamuzi ubana namaze kumenya bakeyi bambaza baracisha injya munsi y'urugi bagira uko namaze kubamenya ngo genda wiyoge ngo ukaramu kuvuga ko wakubiswe ngo tuzokwereka. Aho rero hari haje kamyo y'igisirikare ije gupakira abandi bantu bari bafashe babita barobere baraca barabapakira jewe ntaravayo umukenyezi wanje yari yaje ari kumwe n'abandi bantu bamuherekeje wari waramaze kuzana umugongo yego narabangutse.